nta kimenyetso cya coronavirus kitari gisanzwe ku ngwara tuzi nabisubiremo. Ubushuhe ni ingwara nuvuga ko ari ikimenyetso kiri ku ngwara nyinshi ngaha mu Burundi. Cya mbere ni malaria urabizi. Icya kabiri ni umuntu wese afise nuvuga ya infection singe tuvuga mu Kirundi, hari igituntu naco ni ubushuhe inkorora. Ico nico cya mbere kuko nobameshe ko ngaha mu Burundi ku mwaka tuvura ku buntu tugapima ku buntu abagwaye igituntu bagire 9,000. Ico rero mu gihugu cyose hari mu ntara z'imbo naho hari igituntu cinshi. Abantu ntibave bitiranya ibintu, nta kimenyetso kanuni kivuga coronavirus kihari, ariko umuntu abazi yuko yagiye hamwe n'uwo twatuye kwiyongwa shobora kuba tibyaye bayaranyanduje agaheza agashikira ivuriro akarishikiriza kugira ngo bamupime. Coronavirus ntiyavukiye ngaha mu Burundi, yaje hanze. Hari abantu benshi twasanze baza bava hanze bafite ibimenyetso niho twatanguye gutora. Mukora bari mu Burundi barashobora kuba baranduje abandi. Ndavuga nko mu gisagara ca Bujumbura. Nashobora kuba ati jewe urya muntu mwatoye irya ngwara twaramara umwanya munini nanje nimusuzuma. Mugabe itabuza ko ingwara zisanzwe tubanya tuzivura. Ko byo dusamaza ugasanga abantu bariko bitaba Imana kubera za ngwara dusanzwe tuzi bose bibajije ngo ni coronavirus. Rero ikimenyetso ca mbere nuko urabuti uyu muntu batoye kwingwara twabana. Nyine tubigenza rero twebwe mu bushikiranganje nuko abantu iyo toye umuntu agwaye irya ngwara turadufata abantu bose babana tukabashira ubwa mbere tubashira kubera ko kare twavuga ati ingwara izana na hanze. Bamwe twashira muri quarantaine muri source dini bijya byarahetse ko murazi yuko ibihugu byinshi indege zitakigenda hagenda ibidandazwa. Icyo kibanza rero leta yashishima yuko iyo dutoye nk'umuntu abana n'abantu mu rugo tukamutora kwiyongwara zigiza cyo dufata abantu tukabashana hajya muri hotel Suzene tukabasuzuma tukaba iminsi 11 ubu quarantaine ku muhana dutoye mu burwaye abo babana twikeka ngo dushiraje tukabasuzuma hanyuma tukabapima dusanzwe bagwaye nabo tugashobora kubavura.